Yansiri kuri amesa. Ahubwo wewe uje ndagukenere. Ngukenera? Yego. Wewe. Egera nganda kubwira. Je uyu. Egera nganda kubwira. No ngandi tutumbi. Mve kuza. Kusigewe. Ashi. Waruzi? Umviriza rero. Ewa mahera ni meza sha. Kimasero umviriza. Urabona ngaha dukora akazi kamwe. Ahanyira rero urabibona mu leta yinuze yo ngaha. None dukora akazi kamwe ushatse kuvuga iki wewe? Ivyo byose bizana iki je shaka umkwende kwijenge ya boss. Uvuze? Ndakugireni. Umkwende kwijenge wa mukendera ko boss. Kubahane ntusoje kumbwira ivyo bintu. Hewe. Jewe na wewe. Ngo ndakugireni. Umkwende kwijenge wa mukendera ko boss. Aho nyene wewe wiravye. Urashobora kubona ko je tuberanye nawe. Naho dukora akazi kamwe ntituri ba. Rero sindi umuntu birasa ntibingana. None inge boss ajya ko ushaka nawe yige ko urumva rose ndayikwiriye. Wambobo. Mugo sindi umva sindayikwiriye. Ntuyikwiriye? Wera abo bangana nawe. Abayaya je sindi umuyayi ubundi kuri level ya boss nawe ucubona. Wenda bikweretse wacu vyipfuza kandi ntari yubwo nubwo bushatsi buriko buraguhenda wahingishije ugatsibatsiba ngo ntusigangana n'abantu. Hewe wibagira twavanye hari wibagira twavuye. Hewe amahera ari ngaha. Sayire voye wawe. Saya baba uri kuramesha shamba. Nukurabuka mbwenera ko nandi kwijanye ya boss ya. Kandi kubahane ahasi wawe ntunganyire. Kimunganya. Urondera abayaya munuka co kimwe jo sindakapiriye mbona mvuze iki kugira bisa. Reka kunyihimura kubera ntuhendwe nawe gafondo turi kuragira ngo bibaje ko Nyasiro. Bash uranyihimuye ko rero ubu waruzi tungana no mubwira boss genda hafi Avana vunanga genda dati namara kusigaye ubwiza hafi genda utavye mu kanzi genda dusuye kumama genda rero bwira ko yibiri yonda ya boss genda ari mushira yiri asike urabibona agafondo tuwite agafondo kamajana ngayajaye ariko gasigaye gutera amanyama urosigare wiyishira hejuru ngo goje nkunako wiri ubona muziki hari cyo boss afise genda afise yari akashareka meze fresh. Awanye no kwirekura kubera ubuzima no kwirekura. Ya pana kwiboha wewe kuri home cyakira. None naho rero ndagufata nk'umusheri sindagufata nka bossa. Oya pana gufata nk'umusheri urabona ko fisumu. Nino nutsuko fisumu wewe nyine ni ya kimasa. Ushapfura ukeneye basi wewe ndashapfura nyene none dusohokana nkande nivyo tugira na ucubona hama ngo sindagufata nk'umusheri ka uzohafusarisha nsarisha mu biki nonko umva turi mu rukundo oya turi mu rukundo gute kandi udoshaka kwemera ko ndakwitwa sheri none urukundo ni iki none urukundo ntirugaragazwa n'abantu bitana nyene bamona mu ba my love no bijyari abantu babivuga ku matwi gusa bavuga ku majambo ugasanga mugaba mu mutima ntibakundanye urukundo nyene okay ndakutahura ariko ibintu indani byarayobye nawe ushobora ya tugundane turiho mu kazi ka boss mugaba nyene message ubizi gusa ndafise amakenga ko mabuja ashobora kubona message ndakwandikiye mabuja arakora ku phone yawe phone yawe nje phone yanje nakora kora je yaranyize ngaho rero ndaremye gusa sishobora kuguma nk'ubu buzima shaka izina ufite ndakwita tutari kumwe na mabuja tutari home. Oh, merci chérie. Ubu kwero mwanya uri my vyo kurya, my spaghetti, my sambusa, my love, now John.
hama uri muhira apana ibintu byo kwiruhisha duro gutuzi dushushe mutere muzi ya urufite wewe urabona mu weekend ndokuja muri supermarket bakubwira umushatsi abavyo bishatsi vraiment birasasha umengura umusatsi ya ibintu nk'ivyo utagate ya hamwe nyene n'akazi uzorakora fresh yewe ndagiye cyane ushaka kwibaza n'icyo ikanzu wagisoneshije ya ufite cyangwa Alo, hewe ni sawa? Urakomeye? Hewe, ndagufitiye inkuru ishushe. Wa mugabo wawe sha, ndamubonanye na wa muyaya wawe mu kabare sha, bariko bagira ivyo bintu. Hewe, sinokubwira afete. Bari sinzi ngira ibintu barimo navyo nokubwira. Soma message ndagusavye, nakurungikiye ifoto. Sawa rero. Unyaruka ni ngoga bataragenda. Bicaye ahantu naye nicaye uzurigu sawa bese umwana niwe yantebeje nariko kwibere yaritse sa ibintu barimo ariko mana reka barambona muhira ngenda barambona muhira sawa ha umugore ari hano arabica vere oya mugana je wari jewe no muniga ya ibintu nkabiganye mugabo we gusa ndamushizwe ko vere myasire we asha biye asha maya Naba yisundisha yisundura Gucira ngahoya ngo muvuge mwese kwicagire ngo umugore ngo mwese mu kazi ciwe ati jewe ngo nari mu kazi kubushikanga ariko kwivuna inzara mwishwanye narariye ninjyankungi nariye nata nabo Ashimo nagicu iki mwishwanye yasi Nibiki wewe nibiki Jesira kwa kutari revenje Nababangana nawe sha Ariko sha wibagiriye twavuye gashaho Nababangana nawe je niko nakubwiye None gashaho webwe Yo Oya nabo nawe kuraba nawe Nabiri ngene wambaye Urana ko turi kuri wakoje nawe We Hewe Jana urana ko tuberanye Rabi ngene kwanza wambaye Nababangana nawe office gute Office gute We let's move Ariko wibagiriye twapanye gashaho hariya no kunkora kunshaka hariya ruguru dusangira gashaho imurungo dusangira n'amateke yokeje Darushe ngo nyereke bino bintu nabonye ngaho ibi bintu nabonye ngaho muri telefone kumbe nibiki hore mama gira kwanza gira ibi bintu aba foto musohokana n'umugabo wanje ndabinda gira ingo gira aya mafoto kweki usohokana n'umugabo wanje just if you want to be shitty usohokana n'umugabo wanje Bishira bani tamamucha kumbe ndaya usohokana n'umugabo umugabo wanje wewe kwanza bamfanga nibi waro umusohokana n'umuyaya kubera tudasohokana nanje kubera tudasohokana Sema kwanza nawe no kujaniranya sinorabira kugeza ahantu aya mafoto amafoto ni daya pe amafoto mucha hapa nasa mugara mukabari mucha usohokana n'umuyaya usohokana bigeze ahantu wa mugabo we bigeze ahantu ibintu ziba usinikuba ziba ndakubwira sufuma mukini ngo nawe ngaha wono musi karahe uko mwafatanye mugasohokana ibyo mugira ndabirabu rero je abantu no musi jewe ndaguma uyagende cyane jewe gende uyaguma kimwe divorce yihu divorce yihu mwebwe kumbe usohokana n'umukozi ndagiye kumwifana ndarushe
narushe